Imana ishimwe cyane. No munsi nshaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo ivyamwa byo gushishikara. Iri jambo ni jambo ryaje mu mutima wanje ku munsi wa Mungu uheze duhejeje kwiga, ariko kandi numva ari jambo Mpwemu Yera agomba kutwigisha ko kandi agomba kukwigisha kugira ngo dusobanukirwe aho Imana idushaka n'ico Imana iriko irakora mu buzima bwacu. Kenshi mu mibereho yacu twarigishijwe kandi turazi ibintu vyiza dukwiye gukora, kandi hari n'ibintu vyiza muhora mukora mu buzima bwanyu. Twese mu buryo rutandukanye hariho ibintu watahuye ko ari vyiza ukabikora kandi ukabigenderamo. Ariko iki cigwa kiraje cane gusunika canke kugukangura gusubira kandi kwibuka yuko ibintu vyinshi dukora uretse ko ari vyiza, ariko birushiriza kuba vyiza iyo dushoboye kubishishikara. Yesu ashimwe cane. Ngira mvuga ikintu maze kubona mu buzima bwa Eglise, nk'umuntu abaye muri Eglise imyaka myinshi, nk'umuntu abakorera, nk'umuntu afise ubuzima bwiwe bwo mu nzu y'Imana imyaka myinshi, ndi mu nzu y'Imana. Iki cigo nshaka ko twiga nzokibandanya mu masengesho y'indwiza, sindageheza uyu munsi, ariko kandi ndasenga Imana kugira ngo iki ciyumviro canke iki cigwa kizane impinduka canke kizane revolution mu buzima bwawe bw'impwemu. Haleluya. Kuko kenshi turibwa kuko hari ibintu tudatahura neza. Nasanze mu myaka yo kuba mu gakiza no kuba mu nzu y'Imana no kuba mu rushengero, nasanze abantu bafise ibintu batahura: gukorera Imana, kuvuga ubutumwa, kuririmbira Imana, gutangira Imana, gufasha, gukorera Imana mu nzu y'Imana, gufasha abakene, kugirira neza, kuraba imbohe, gutemberera abantu mu bitaro, kugira neza mu buryo butandukanye. Mu buzima bwacu wamusanga hari ikintu twatahuye kimwe mu bijanye no kugira neza. Hari ikintu ciza, ushobora kuba ari ikintu ciza ukora kuko wakirerewemo n'abavyeyi bawe bakakigutoza nk'indero, kikaba ciza ukagikora. Ariko hariho n'ibindi bintu vyiza dukora kuko Imana yadutahuje ko ari vyiza, tukabikora tukabibamwo. Ariko kimwe mu bintu nagiye mbona mu nzu y'Imana canke mu rushengero mu myaka yanje yo kuba mu gakiza, uyu munsi nibaza igiye gukwira 26, nivyo 26, nuko abantu nagiye mbona abantu bagira ubuzima buhindagurika cane. Iyo urongoye abantu mu ishengero, kimwe mu bintu Imana ikwigisha kandi gutahuza ni ingene abantu bafise uguhindagurika cane mu mibereho yabo. Ni ingene abantu atakintu bazi gukora kenshi ngo bagishishikare. Ninarangiza ndaza kuvuga igituma, ariko nasanze mu buzima abantu badafise ugushishikara. Abantu ntibafise ukubandanya. No munsi ijambo nshaka kuvuga ni ijambo mu Gifaransa rivuga ngo perseverance, gupersevera. Uzosanga umuntu ahagurutse agatangura gukorera Imana mu bitaro. Turafise abantu ngaha muri Eglise bakorera Imana mu bitaro, iminsi yose dimanche bagenda gukorera Imana mu bitaro. Mumbabarire kubaronka kubatanga kwa karorero ko karanjemwo, ugasanga imyaka ingaha abantu ikintu baragikoze, iyindi myaka baragihevye. Ni igikorwa ciza Imana ibaragutahuje gukora, ariko kandi ugasanga uragikoze igihe kanaka, ariko ikindi gihe ico kintu ukagiheba.
uzosanga rimwe na rimwe umuntu yaragize umutwaro wo gukorera Imana mu gikorwa kimwe canke ikindi, ugasanga yaragitanguye, yaragikoze, ariko kandi yaragihevye. Sindiko ndavuga ibintu mu buzima ushobora guheba bitavuye ku mpamvu mbi, ariko kandi hari ibintu tutabasha kubandanya ari uko gusa tutari abantu bazi gushishikara. Ugasanga umuntu mu buzima bwiwe yaratahuye kwitanga no gutangira Imana, ico kintu aragikunda, yaragitahuye, arakigenderamwo, ariko inyuma y'igihe, inyuma y'umwaka, inyuma y'imyaka 2 agaheba. Ugasanga umuntu yahora agenda akavuga ubutumwa, akaja hirya no hino, agafata umwanya wo gushinga intahe abantu no kuzana abantu mu gakiza. Ukiri muri école secondaire waravuga ubutumwa, ukazana abantu mu gakiza, abo mwigana, hari benshi washinga intahe, bamwe barakijijwe, abandi ntibakijijwe. Ariko kubw'impamvu imwe canke iyindi ari caguciye intege, warabihagaritse. Ubu unya iyo uravye muri kahise kawe, hari ibikorwa vyiza ubona wahora ukora utagishishikara gukora. Uracariho, uracahumeka, uracafise kumbura inkomezi, ariko ntiwabashije gushishikara. Kimwe mu bintu Imana yantahuje kandi nshaka ko uyu munsi n'indwi kurikira tugiye kwiga, ndagomba yuko twiga umugisha wo gushishikara. Rimwe tuzi yuko gukora ibikorwa Imana idusaba gukora birimo umugisha, ariko ngira nongeremo yuko hariho ivyamwa n'umugisha uzanana no gushishikara. Umugisha nturi mu gukora ibikorwa kanaka, ariko umugisha uri mu gukora ibikorwa kanaka tukabishishikara, tukabiperseveramwo, tukabikomeza. Kuko ico utabandanije ntuzobona inyungu zacu, kuko utashoboye kugishishikara. Amen. Bwana asifiwe sana. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41 na 42, ibyakozwe n'intumwa gice ca 2 murongo wa 41 n'umurongo wa 42, dusome kuri uyo murongo. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi kubari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha, no kugira ubumwe, no kumanyagura umutsima, no gusenga. Yesu ashimwe cyane. Aha anya iki gitabo c'ivyakozwe n'intumwa kiratwigisha ikintu gikomeye ku ishengero rya mbere. Aho Imana itwereka yuko abakristo ba mbere ngo bamaze gukizwa, bagakizwa ari benshi muri ico gihe, kuko hariho ikanguro canke hariho ico no kwita réveil, mpwemu yaramaze gusukwa. Ikintu ca mbere cagaragaza ico Imana iriko irakora, action y'Imana, nuko abakizwa bariyongera ku ishengero. Ariko kandi iri jambo ntiritwereka gusa ivyo abantu bakoze, ariko iri jambo rinatwereka n'ivy'Imana yakoze. Imana niyo ideclenche, niyo ivyura ico twita ikanguro. Imana niyo ikangura abantu. Imana nizana ikirere gituma abantu bahururumbira Imana, birukira Imana. Ico ni kintu ata muntu yogishiraho, nta programme twoshiraho ngo izane ikanguro, ariko mpwemu yera ni wazana ikanguro. Iki gihe mpwemu yera yazanye ikanguro, abantu barakizwa ari benshi cyane. Abakizwa kuko bakurikira ijambo ry'Imana rivuga, bakabatirizwa. Ni ukuvuga ngo ntibari abantu bakizwa ngo bagume bicaye mu rushengero, ariko kandi barakizwa, ariko bakitaho kumenya ico Imana ibasaba, bakanabatirizwa. Kuko ijambo ry'Imana ryerekana yuko abakirijwe bagomba kubatirizwa, nk'uko na Yesu amaze gukizwa yagize gute, amaze guhaguruka gukorera Imana, amaze gukura yarabatirijwe. Ntidushobora kwemvanta iyindi forme yo kubana n'Imana canke yo kujana n'Imana. Ntidushobora kwitorera uburyo bwo kubana n'Imana bijanye n'ivyo twebwe dushaka, ariko tubana n'Imana nk'uko yoyo yabishinze kandi nk'uko ibishaka. Ariko kandi igikomeye ku murongo wa 42 havuga ngo kuri abo rero bamaze gukizwa, bakizera, bamaze kubatirizwa, bakiyongera ku ishengero, ngo bashishikarira ibi bintu bikurikira. Bashishikarira kuba mu byo intumwa zigisha. Ni ukuvuga ngo bari abantu ubuzima bwabo binjije mu bikorwa byabo
umwanya wo kwiga no kwigishwa ijambo ry'Imana. Kuko iyo umuntu yigishwa ijambo ry'Imana birakuza ukwizera, agakura, akamenya ingene agendana n'Imana. Bashishikara kugira gute? Kwiga. Kigira kabiri, uretse ko bashishikarira kuza no guha agaciro inyigisho kugira ngo bibakuze, ikindi bakora bashishikariye kugira gute? Kuba mu mubano. Bashishikaye kubana muri ayo maserire de priere yabo, bashishikaye kubana mu mazu yabo, basengera hamwe, bagaragaza urukundo hagati yabo, banywana, begerana. Ntibakengereye ivyo kwegerana no kugiranira ubucuti kugira ngo bagiriranire neza, kugira ngo bamenyane, kugira ngo bagaragaze urukundo kuri umwe wese na mugenzi wiwe. Ni ukuvuga ngo bashishikaye kugira gute? Kuba umwe, bashishikaye kumanyura umutsima hamwe. Ikindi kigira gatatu Bibiliya tubwira bashishikaye kumanyagura umutsima, uravyumva? Biyubaka muco Yesu yakoze. Ikigira kane, bashishikaye kuba mu buzima bwo gusenga. Ndashaka kwatiha attention yanyu kuri iri jambo rivuga ngo bashishikaye. Ntibabikoze rimwe, ntibabikoze kabiri, ntibabikoze gatatu, ariko biraboneka yuko barabikomeje, bashishikaye kubikora continuellement. Umugisha w'iri shengero rya mbere nuko ibi byashoboye gutahura ivyo batahuye, ivyo bamenye ko ari vyiza, ivyo bamenye ko ari ukuri, ivyo bamenye ko Imana ibahamagarira. Ntibabikoze ngo babivemo, ariko barabishishikaye. Ntushobora kubaho uri umuntu wakijijwe ukabaho ubuzima aho muri iyi saison uri kurakorera Imana ibi, mu mwaka ukurikira ukaba uri muri ibi, mu kindi gihe gikurikira ukaba uri muri bijya. Ntidushobora kubaho turi ba mahindagu, ntidushobora kubaho rimwe ibintu tubikora canke tutabikora. Ariko ijambo ry'Imana riratwigisha yuko hariho umugisha mu kubandanya. Ni nkuko nakubaza muri kino gitondo, ni kihe Imana yagutahuje washishikariye gukora? Ni kihe? Mu bintu namaze kubona muri eglise, abantu iyo bagikizwa urababona nk'umuvuduko wo kurondera Imana. Ugasanga kuri benshi byarabashikiye, aho usanga ugikizwa urarondera Imana cane, nta gikorano usiba, ahantu hose ibikorane byose urabizamwo. Wumvise maridika wa mama bakoranye uraza, wumvise kwa kangahe ko hari iki kintu. Hari n'igihe ugira impression yuko ibikorana ari bikeya kuko ufise inyota nyinshi kandi ufise iyo nzara yo kumenya Imana no gutahura byinshi ku Mana. Bavuga ngo hari amakesha ukayazamwo, ikintu cyose ugashaka kukibamo. Iminsi yose muri louange ntiwasiba, iminsi yose kwa Mungu ntiwasiba. Wakonsoma programme zose tuguhaye. Ushobora kuba uri no muri indi shengero canke umurikirana nawe usanga byakubereye uko onye. Ariko ni ikihe gituma amavisage tubona yitabira ibintu ahora ahinduka cane? Nuko abantu bamwe badafise iki kintu co gusobanukirwa icari co gushishikara gukora ikintu uzi ko ari ciza. Nuko hariho abantu rimwe ico yari yiteze ko kigomba gushika, amaze gukora ico kintu caratevye gushika, hama ucurahagarika. Ariko ngenda kugira ngo hari umugisha udashobora kuza mu buzima bwacu igihe tutari abantu bazi gushishikarira ivy'Imana yaduhaye nka recommandation. Haleluya, haleluya. Uyu munsi uritanga muri iki gikorwa, iyindi minsi wagihagaritse. Uyu munsi uri muri kijya, iyindi minsi wagihagaritse. Nta kintu uparvena gukora ngo ugishishikare ugikomeze. Ikintu ca mbere nshaka kuvuga muri kino ciyumviro nuko nta muntu n'umwe ashishikara gukora ikintu adafise ukwizera. Iri jambo bavuga ngo perseverance
ntishoboka sans la foi. Umuntu akomeza gukora ikintu kuko afise ukwizera kwico ico kintu kizovyarira ubuzima bwiwe, haba mu gukura mu Mana, haba mu kugendana n'Imana, haba mu gukorera Imana, haba mu kuba umugabo canke umugore mwiza. Iyo ndiko ndakora ikintu ndashobora kukibandanya kugikora kuko nizeye umugisha Imana yugariye muri ico kintu ndiko ndakora. Rero birumvikana yuko iyo atakwizera gufatanye n'ico ndiko ndakora, birashoboka yuko ico ndiko ndakora nshobora kugiheba igihe mu kugikora ndahasangamwo intambamyi canke nkahasangamwo intambara. Iri jambo perseverance canke gushishikara ni jambo rivuga ngo kubandanya gukora ikintu naho bigoye, naho uri kuragwanywa. Abantu benshi rero iyo bafise ibintu biyumvisemo mu buzima bagomba gukora, bagasanga baragwanywa, bagasanga abantu bariko barabavuga, bagasanga harimo critique, bagasanga harimo kudashigikirwa, bagasanga hariho kutaba encouragé, bagasanga hariho kutabwirwa ngo felicitation, bagasanga abo babikorera ntibariko barashima, abantu benshi barahagarika. Kuko ico uri kurakora cose igihe ari ciza kandi kikaba kijaye n'iciyumviro c'Imana, uzogwanywa, uzogira ingorane zo kubishikako. Nico gituma ibintu vyinshi tubibonamwo umugisha igihe twabishishikariye, naho twariko turahura n'intambamyi zitubuza kubandanya. Ico wahevye Imana yari yarakigutahuje, nukuvuga ngo mu yandi majambo wahevye nibifatanye n'umugisha uzanana no gushishikara ico kintu. Rero rimwe mu buzima bwacu inzitizi canke limite tugenderamwo zihagaze ku kintu gikomeye. Limite tugenderamwo suko Imana yatugize bato, ariko limite tugenderamwo nuko hari ibintu tutashishikariye gukora kandi Imana yari yabishize mu buzima bwacu kandi byari isoko y'umugisha wacu, ariko kuko habuze gushishikara nico gituma habuze no kubona inyungu, kuko utabona inyungu y'ico utashishikariye gukora. Rero kudendebukirwa canke kugira intege nke birabaho, ariko kandi ugomba kwibuka yuko hariho umugisha wo gushishikara gukora ico Imana yakubwiye. Iyo ndendebukiwe, iyo ndushe, iyo naniwe, ariko nkabanza ico Imana yahamagara ubuzima bwanje, nkabanza ico Imana yashize imbere yanje, ndahaguruka nkavuga ngo Mana, mu ntege nke zanje n'inkomezi zawe zigaragariza. Ego ndananiwe, ariko singomba kuva kwizamu ryanje muri kino kintu, kuko mu kugishishikara niho nzokibona mu mugisha, kuko sinzobona umugisha w'ico naciriye hagati. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka unsomere Abami ba mbere igice ca 18 ku murongo wa 41. Bwana sifiwe sana. 1 Roi chapitre 18 verset 41. Abami ba mbere 18:41 kugeza kuri 44. Maze Eliya abarira Ahabu ati, genda uduge ufungure wuhire, kuko numva akariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu araduga aja gufungura. Eliyabu nawe araduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli, arunama ashika hasi acurika umutwe mu maguru. Abarira umuntu wiwe ati, duga witegereze ku kiyaga. Araduga aritegereza, aragaruka aramubarira ati, nta kintu mbonye. Aramubarira ati, subira ugende ushitse ibihetangabunzwi. Hanyuma kubugira ndwi aravuga ati, ehe mbonye agacu gatoya kangana ikiganza c'umuntu kaduga kava mu kiyaga. Eliya aramubarira ati, genda ubarire Ahabu uti, zirikisha umukogote wawe ku mafarasi umanuke, uti imvura ntikubuze. Ahabu akeneye kwimvurirwa, munyumvirize neza naho hashusha. Ahabu akeneye kwimvurirwa, n'umwami. Igihugu ciwe cakubititse, kimaze imyaka 3 n'amezi 6 atamvurirwa. Muri imyaka 3 n'amezi 6 atamvurirwa, Ahabu abantu biwe batanguye kujya abana babo. Abagore bagakuranywa bakavuga ngo ejo tuzojya umwana wawe, bakajya uwa mbere bagashwana
ku munsi ukurikira kuko umugore yanse gutanga umwana wiwe. Ahabu n'umwami niwe afise responsabilité ya mbere yo gutorera inyishu y'aba abantu bari mu gihugu ciwe. Ariko uraba ibintu bibaye, Israeli hejeje kwihana, ariko nubwo Israeli hejeje kwihana, imbere yuko igitangaza c'imvura kigwa, Eliya atahura yuko agomba guhamagara Imana. Ahagaze ku kwihana kwabaye, Eliya atahura yuko agomba gusenga Imana kugira ngo ikore igitangaza imvura igwe. Eliya ashaka igitangaza c'Imana, ariko na Ahabu ashaka igitangaza c'Imana. Ariko mu ndabire ikintu Eliya abwiye Ahabu, Ahabu ni umwisirayeli afise Imana nka Eliya, ariko murabe Ahabu, Eliya aramubwiye ngo mwami genda unywe, genda ufungure, jewe nanje ngiye gusenga. Mugegeze kwiyumvira vrema, dufise umutwaro umwe, dufise uburemere bumwe, dufise ikigatanya kimwe, dufise intambara imwe, ni intambara y'impwemu. Tugomba kwimana ikiza igihugu cacu. Ariko telma Ahabu ari hasi cyane mu vy'Imana, nubwo ari umuntu w'Imana, kugeza naho Eliya amubwira ngo wewe genda unywe, genda ufungure, jewe ngiye gusenga. Ni gute dufise ikibazo kimwe, wowe ukagenda kurya no kunywa, hama jewe nkagenda gusenga, kandi dufise fardo imwe, kandi tukaba dufise Imana imwe, kandi iyo Mana akaba ari yo réponse. Ibi biranyigisha yuko mu buzima bw'abantu bashobora gupartaja ingorane, dushobora gusangira ingorane, ariko kandi ntidusangira inyifato mu kibazo cacu. Ibi biranyigisha yuko hari abantu bafise ugufata minenegwe, canke ico no kwita légèreté spirituelle. Hari abantu mu bintu vy'imwemu bari léger, batamezura, badashira ku munzani intambara zabo ngo bazishire ku munzani w'ikibazo cabo, hama bafate batore inyishu ifise uburemere bungana n'ikibazo cabo uburemere gifise. Turashobora kuba abantu bakomanta, tukavuga ku gihugu, tukavuga ku ngorane z'igihugu, ariko nganabwire ngo ihanga ry'Imana, abizera Imana si abantu bagarukira muri commentaire na analyse politique, ariko abantu bizera Imana n'abantu bagomba kurengera analyse n'ivyiyumviro, ariko bakaba abantu basenga kugira ngo iyo mvura twiteze, kugira ngo igitangaza twiteze ari ku gihugu, ari ku muryango wawe. Igitangaza kugira ngo kibe, harakenewe yuko hari umuntu aduga ku musozi gusenga, nimba hari n'abandi bagiye kwinywera amazi no gufungura. Ariko igihe ishengero ryacitse, babandi badibama bakanywa bakirira bakagarukira muri commentaire, n'uruhe ruhara rwawe mu gukontribua nimba amasengesho ari ubushobozi butuma ibihugu n'imiryango bikira? N'uruhe ruhara rwawe rwo gutuma ibintu biriko birahinduka nimba uvuga ngo hari bigomba guhinduka? N'uyuhe musozi waduze kugira ngo uhamagare Imana? Canke ishengero risigaye rimeze nka Ahabu, ryagiye kujya no kunywa, riraheyariza ko hari intambara, hari ikibazo, ariko ririko rirajya, ririko riranywa. Uyu mugabo ngo yaduze ku musozi aja gusenga Imana, ariko kandi iciyumviro nyamukuru gihagaze aha hantu, ngo yajanye n'umukozi wiwe batangura gusenga. Ngo muri uwo mutima wo gusenga atuma umukozi wiwe ati genda undabire, kuko nabwiye umwami yuko hari igihinda, numvise ko hari igitangaza Imana igomba gukora, ariko ico Imana yankomunitse mu mpwemu ntikirafatika. Nuko muranyivuga abantu b'Imana, hari igihe ico Imana igushira mu mutima mu mpwemu kitaba kirakogwa ngo gifatike. Ico nico gihe umuntu w'Imana agenda kugira gute? Gushishikarira gusenga, gupersevera muri prière. Kuko gushishikarira, guteramira ico wumva mu mpwemu kandi ico wizeye, uragishishikarira gushika ukivyaye. Iki nico catumye uyu mugabo muvugishwa Eliya ashishikara gusenga.
ariko nimurabe ibiriko biripasa, arasenga agashaka kubona yuko hoba hari amakuru mashasha y'ico Imana yakoze. Ariko yaba ariko arasenga agatuma umukozi wiwe akamutuma ati genda undabire ko hari ico Imana iriko irakora. Umukozi wiwe yagenda akaraba akabona nta n'imvura igirigwe ahubwo izuba ryasaze. Uyu mukozi wiwe akagaruka akamubwira ati boss sha je ivyo mbona si vyiza vraiment, nta mvura ahubwo izuba rirasaze, ahubwo ndakugurire kinju uravyumva kuko ibintu biri dure. Ariko Bibiri ikavuga ngo aramurungika akamurungika, raporo ikaba mbi agasenga, raporo ikaba mbi agasenga, raporo ikaba mbi agasenga, raporo ikaba mbi agasenga. Ntiyasenze rimwe nk'uko duhora dusenga rimwe ngo hama vyanse ngo ngo jewe narabisengeye nane, ngo jewe ngo ico kintu naragisengeye ngo nimusubiye no kukishiramwo, ngo ico kintu naragisengeye caranse. Ninde yakubwiye ko canse? Ariko Eliya baguma baza kumubwira ngo vyanse, nawe akavuga ngo genda. Kubera umuntu yizera arashishikara, umuntu yizera arapersevera. Incuro ndwi agenda agaruka, incuro ndwi agenda agaruka. Umwami yagiye bamubwiye ko imvura iza kugwa. Eliya ariko arajera iyo pression yo kubona kumbura imvura itagwa, ariko arajera iyo pression yo kubona uwo mukozi bamubwiye ngo nta n'ikintu kigira kibe. Erega abantu b'Imana, iyo tuvuze ngo gushishikara si ukuvuga ngo ni ugushishikara without difficulties. Iyo tuvuze gushishikara si ukuvuga ngo gushishikara sans problème. Iyo tuvuze gushishikara si ukuvuga ngo ni ugushishikara igihe atangorane ihari. Effectivement, iyo bavuze ngo gushishikara, iryo jambo rikora iyo rishaka kutubwira yuko bitoroshe. Nta na rimwe gushishikara bivugwa iyo harimo facilité, ariko gushishikara bivugwa iyo harimo difficulté. Amen. Amen. Abo twari kumwe jo. Haleluya. Haleluya. Muravyumva. Ntushobora gushishikara ikintu hama bavuge ngo yarashishikaye. Nta na rimwe bazovuga ngo umuntu ngo ari perseverant naho utabuzi ivyamushikiye. Iyo bavuze ngo umuntu ari perseverant bisobanura ngo n'umuntu yashishikaye gukora ikintu bigoye. Sivyo abantu b'Imana. Sivyo abantu b'Imana. None ndiko natambuka ngaha mvuga ngo ari perseverant. Ndi perseverant. Ukoresha indi terme bavuga ngo ariko aratambuka, il marche. Ariko iyo ndiko ndaduga umusozi nkaduga barashobora kuvuga ngo ari perseverant, kuko barazi yuko ndiko ndagenda nsiga pesanteur, kandi birazi ko ndiko ndagravisa umusozi, ndiko ndakora ikintu kiri difficile. Nta na rimwe iri jambo perseverance rikoreshwa iyo ridashatse kutwereka ikintu cashishikawe gukogwa muri difficulty. Rero haruri ibintu mu buzima wagiye uravamwo canke wahagaritse gukora kuko bitorosha. Iyo liste y'ivyo bintu byose wavuyemo kuko bitakoroheye, ngenda kubwire ngo ico wabuze citwa gushishikara. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Incuro ndwi ngigeze ngo abona agacu gato kava hejuru y'amazi. Eliya arasubira abwira umwami ngo genda, nyaruka, manuka, iruka, ugire gute, ntuhagarare kuko imvura iraje. Haleluya. Bwira umuntu micaye uti gushishikara. Ico nshaka kubwira umunsi muri kino gitondo, ntugahagarike gukora ico Imana yagutahuje ukwiye gukora wishimikije abo musangiye umutwaro bobo bawikoreye. Ngo je vraiment ngo vye ngo naho ntasenga cane ngo ico nzi mama wanje aransengera.
ni kenshi mbyuka mw'ijoro ngiye muri toilette nciye muri salo ndenganye nkumva mama ariko avuga ngo mana hezagira Davidi, mana agirira neza Davidi, mana atabara Davidi, ngo shango jewe naho nasenga mama wanje. Ntugahagarike gushishikara icyo Imana yakwigishije ko ari cyiza witwaje canke wishimikije yuko hari uwundi muntu ariko arakigukorera, kuko icyo uwundi ariko aragukorera kuko musangiye umutwaro kiratandukanye n'ico wowe uri kurikorera, kandi ingene Imana imuvugutira muri kijya ariko arabandanya biratandukanye n'ivyo wowe uronka. Ego ushobora kuzoronka imvura ariko ntuzoronka grâce yaronse yo kubona Imana yopera igitangaza. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abantu benshi barakunda gutanga umutwaro ngo tubasengere, ariko umuntu agahumurizwa. Narumvise abantu muri Europe, wo muri Kiruba Iburaya ubizi n'ibiki, narumvise abantu mu bihugu vya Buraya barungika amashikanwa muri Afrika kuko hari abantu bababwiye ngo nama ndiko ndagusengera, kuko hari abantu batunzwe, hari abantu barihwarwaye y'amasengesho kubera basengerwa n'abandi bakaza barabahembera amasengesho babagira ngo jewe ngo ndifitiye umuntu wanje ikigara nsengera, basha ngo nsengera iminsi yose, kandi ngo iminsi yose arambwira icyo Imana yamubariye. Ugasanga abanebwe mu vy'impwemu baramaze gupanga, baramaze gukotesha ababasengera, bobo ntibisengera ariko bafise abo bazanira amafaranga ngo babasengere, hama bagaca bumva yuko bo batekanye kuko hari umusenzi ari speciale abikoreye. Ego naho hari umusenzi ari speciale akwikoreye agusengera, kuramwa ajya amafaranga umuha ndabe ko azobandanya kugusengera, canke kandi nubwo yo nagusengera ariko amasengesho y'umusenzi aba ku musozi agusengera ntashobora kuhamplasa amasengesho wowe wisengera aguha kumenyana n'Imana, kubera umuhuza n'umwe ni Kristo Yesu. Nta muntu tugituma kwa Yesu, nta Mariya tugituma kwa Yesu, ariko twese twahawe kuba abishikira, kandi agukuza iyo uri umwishikira. Ni wewe nawe, si wewe na ntuzenya, si ekipe ya batatu, ni ekipe ya babiri. Imana ishimwe kubansengera, murakansengera, kandi yari abantu bambwiye ngo bansengeye ndakogwa ko cane, ndakunda bansengera, ariko amasengesho yawe ntashobora kunsamaza ngo anyibagize yuko nanje ngomba kwibera ku musozi wanje. Kuko ivyo bavyita kuraguza, bavyita ubupfumu. Igihe uvuga ngo hari abantu bagushigikiye mu mpwemu, nta muntu n'umwe Imana yashinze ko azogushigikira mu mpwemu kiretse mpwemu yera. Abandi bose dusangiye urugendo, ariko umufasha n'umwe gusa yitwa mpwemu yera. Uwo nawe nta bundi buryo ushobora guhura nawe kiretse gusabana nawe seto. Amen. Vuga uti amen. Ikindi kigira kabiri kuri iyi point nyene nshaka kuvuga ko hari ikintu Imana yanyigishije. Hari igihe ibyo dusengera biducikira Imana, imitwaro yacu igacika ikigirwamana. Uyu munsi muri kino gitondo ashaka kubwira umuntu afise umutwaro yazanye imbere y'Imana ariko arereka Imana, ngira ndagukebure ndakubwire ngo umutwaro wawe ntugucikire ikigirwamana. Ni gute umutwaro ucika ikigirwamana? Ni igihe uri kurasengera umwana wawe afise amanota mabi mu ishuri, igihe cyose wisonzesheje uri kusengera wa mwana Bertrand, igihe cyose ugiye mu misi mu makesha uri kusengera Bertrand, igihe cyose uje imbere y'Imana, igihe cyose wisonzesheje imisi 40 ni Bertrand. Bertrand ni kijuju mu ishuri, Bertrand bama bamwirukanye, Bertrand afise amanota mabi, Bertrand arirukanka arakubagana cyane, Bertrand wewe Imana ntimuzinanye en dehors ya Bertrand. Igihe cyose urondera Imana ni kugira uzanire Imana ikibazo ca Bertrand. Kandi jewe ntazi ivyo uri kurasengera, ndakwita umusenzi kuko amasengesho yose muri Life Center ubu yarimo. N'igihe twe tutariko turasenga wewe uba waje uri mu bantu nemera kuri umusenzi.
ariko imana yoyo irazi ko atakindi muhuriye ko atari ibintu byo kubimenya ntibirimwo, ariko dosiye zose zibagwize wowe n'urukundo rwawe n'imana ni hama je nkibaza ngo umukunzi w'Imana ushaka kumenya Imana, ushaka gukura, ufise umutwaro, uri kusengera ibintu byinshi, ariko Imana yo ikabira bati yo ariko asengera naho umutwaro wawe ucika ikigirwamana, kuko nta kindi na kimwe ubona mw'Imana kiretse problème na désir yawe ushaka kubona ihindutse. Ariko kandi icyo ngomba kubabwira abantu b'Imana, urashobora kuba uri kurasengera Bertrand, ariko igihe ushishikara kumusengera, umumama umwe yariko arasengera Bertrand, mama 1 arasengera Bertrand, amusengera umwaka umwe, ahubwo uwo mwaka Bertrand yaciye adubura. Uwo mumama acara biheba byose ati ivyo Imana ishaka bizobe, kibigipfu kigira gutega ibize bishaka bizobe, amakuru d'histoire nararishe vyaranse, inkoni twarakubise vyaranse, imitwaro narayitanze byose byaragize gute, narawushikanye no kwa pastor yarawusengeye Bertrand vyaranse, nabihagaritse. Hama nahamagara umunsi Dimanche ngo nimuze dusengera abana, numva hari igitangaza Imana igomba gukora ku bana. Abatarasenga ne bagende, je nararushe, narasenze 3 ans kugira ngo Bertrand ngire gute yunguruzwa kuri tangente, agenda nk'ucitse ku icumu mu mwaka ukurikira, wamumenga ufite umuryango bagira bugarane n'umurizo wiwe hari inyuma, uravyumva kuko terma acomotsemwo bugaye yinjiye, uravyumva abasengane bagende jewe ebana tujya dusengera ingo umugabo wanje bazaranagiye dusengera ingo, kuko muri twebwe gushishikara bitabaho. Hari ibintu twahagaritse gusengera, hari n'ibintu twamaze kuvamwo. Ariko ngenda kubwiye ngo gushishikara ni ugushishikara, ushobora kubikora 2, 3, 7, 8 bikaba bitaraza, urabibandanya. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngenda kubwiye ikintu kimwe, hari n'igihe Imana itazozana Bertrand kugira ngo Bertrand acike performa mu ishuri, acike uwa mbere, ariko hari n'igihe Imana izokwigisha ikintu ukwiye gukorera Bertrand. Waramukubise, waramuriye kuri d'histoire, ariko muri uko gusenga Imana ishobora kudaha ubwenge bwinshi Bertrand, ariko muri uko gusenga no kurondera Imana, Imana izokwigisha gutangura guha urukundo Bertrand, juste kumuha urukundo. Bertrand ni imfura, Bertrand yakurikiwe n'abatoya biwe 8, Bertrand ntigeze aronka affection, Bertrand yari mwana yikujije, yari yonkeje, yari haye bibero kuko wari ufise izindi nzoya nyinshi nyuma yiwe. Bertrand yamya kubitwa kubera ariwe mukuru, Bertrand yamye ashigwa mu gikoni, Bertrand yamye ariwe yikorere twana twose wavyara, 7 twamukurikira niwe yaduheka. Bertrand yabaye main d'œuvre yawe kuva kera. Bertrand ntiyigeze aba umwana, Bertrand ntiyigeze akuronka kuko agumwe ngo Bertrand uzana ikigoma, Bertrand azana pamperse, Bertrand azana iranje sizi ko bakizambara, Bertrand yarahwereye, Bertrand hari ibindi bintu yabuze, hama n'uburi kumushira ko pression ko adafise réussite scolaire, ariko kandi birashoboka ko Bertrand ukeneye juste kumukunda amashuri agahinduka. Ivyo ruzopfu bimenye kuko uzi ko ari ikimoko na cours d'histoire, ariko muhemera zo kugira ngo tanga urukunde Bertrand, tangura umu apprécier afise amanota mabi, hama muri iyo appréciation ubone Bertrand ibintu biratanguye guhinduka. Kuko iyo dusenga hari Imana itakwishura ibintu uko bishaka, ariko ikakwishura ibintu uko bishaka, kubera diagnostic wowe ugirira atandukanye niyo diagnostic Imana igira. Wewe wibaza kwika arico gikenewe, ariko Imana irazi ikindi gikenewe wowe utazi. Narabayeho nsengera amafaranga menshi dukeneye kuronka muri Life Center. Ndibuka abantu bo muri communication bahora baza bakambwira ngo pastor turakeneye amakamera, turakeneye ibintu, turakeneye ibintu, ndi umuntu akunda ibintu, ndi umuntu afise amayide, nzi ibintu byinshi byo gukora. Imana impa amafaranga nari kugutangaza nawe, nari kubanguruka ku mababa ukavuga ati ibyo muntu ntaba. Narasengeye amafaranga kenshi cyane, Mana amafaranga kugira ngo tugukorere, Mana amafaranga menshi kugira ngo tugire ibi n'ibi, Mana amafaranga menshi ngibi bigende gute. Hari Imana ikuraba uri kurasenga bati okay, ukarindira ko amafaranga aza ntaze, ukivyimbisha ntaze.
kuko uba wibaza ngo hakenewe amahera kugira ngo ibintu bibe, ariko Imana ikavuga ngo wishishikara gusa undondera, naho ata amafaranga nzoguha, nzokwereka yuko naho ata amafaranga ufise ibintu birashobora gukorwa bidakozwe n'amafaranga naguhaye, ariko bikozwe n'amafaranga nahaye abandi. Iyo nza kubiheba nkabihagarika canke kuvyishuza Imana kuko itanyishuye uko nshaka, kuko iki kigomana canje muri uwo mwanya ari amafaranga, ariko Imana imbwira ngo amafaranga siyo Mana ikora ibintu, ni jewe Mana nkora ibintu, rero ndashobora kugucereza kuyaguha kugira ngo manze ndakwihe. Hamureke kuza umpa gahunda y'ingene ibintu bigenda, mfise inzira nyinshi zo kubikora zirengeye n'izo uri kuribaza. Nibihe bintu uri kurapfa n'Imana kuko itarabikora uko wabisengeye, hamugaca uhagarika no gusenga kuko Imana itabikoze uko wabisengeye. Hariho abantu rero igihe cose imbere yabo babwira Imana gusa ibintu bafise, Mana iki. Umunsi umwe ndibuka Theogene niwe atwara iyi ekipe ifata amasanamu ngaha, afise amakamera nimba adashika 8 nimba ari 9, inyuma ya RTNB nta wundi murundi amurusha amakamera menshi. Yamaza akunda bakabati pasteur, iyi message irakenewe, iyi message abantu benshi barayikunda, harakenewe amakamera, harakenewe kugura amakamera. Umunsi umwe ndambwira ngo Theogene ntayo nzogura, niwe uzoyagura. Kuko hari abantu muri eglise bama bibaza ko amabezo yose ari pastor ayakemura. Pasteur iki kirakenewe, pasteur iki kirakenewe. Ndambwira nti uzoyagura. Nk'umuntu nyene yiviriye nyene mu gipenekote akanyitwengera mu gipfaso n'akakabonomenga ibintu ko ndamubwira ntibibaho. Haleluya. Unya nibiraka bike bamutwara kuko arafise equipe imikwiye kandi Imana yarayimuhaye mu buryo butangaje. Uravyumva? Dukoresha naho twavuga ngo tugira ikorane gifise kamera 6 twozironka zose ari iziwe, dukoresha kamera ziwe. Abantu baze ngo twe turatunze cyane, ariko si zacu, zimaze imyaka zidukorera, zidutuma tuba preza mu mahanga yose, ariko ntazo turagura, si zacu, ariko nizo umukristo. Yesu ashimwe cyane. Kuzikotesha aya makamera yiwe nushobora kuyakotesha udafise amafaranga atari munsi y'umuriyoni cyangwa umuriyoni n'amajana 5 kugira ngo hagarare mu munsi umwe tuyakonsoma presque gratuite. Eske Imana yarampaye ya mahera? Eske Imana yabikoze uko nabisabye? Ariko yashatse kuntangaza ngo inyibutse ngo jewe nkuko naguhamagaye no hamagara n'abandi, nkuko uri kurankorera n'abandi bonkorera. Iyi si business yawe, ni business yanje. Muri uko gusenga Imana irazika kwigisha ibintu, ikagutahuza ibindi, ikabitakwishuye, ariko kuko washishikaye ikaguha icigwa udashobora gukura muri university. Ikakwigisha ikavuga ngo ntukeneye amahera, ukeneye abantu, kuko abantu baruta amahera. Rero ni muraba ukuntu mu buzima bwacu hari ibintu byinshi duhagarika, tukanavyimba, tukanagahagarara. Ngo Mana ngo ntaronka imodoka zizosubira kuja mu bitaro, reka nakubwiye ja mu bitaro ni moto, fata bajaj, genda mu bitaro bishishikare, bikomeze, bibandanye, jayo bagusabe lift, uvuga ngo jayo ntango pase ngo je ndanga gusaba lift, ngo ndanga kugora abantu. Iyo ni orgueil. Imana igomba kukwigisha gusaba lift no kugora abantu, kugira ngo ikwigishe kudepanda ku bantu. Izoguha imodoka niyamara gutreta orgueil yawe, igomba kugucisha bugufi kwigishe gusaba, kuko bakwigishije wanyu ko gusaba ari kwisuzuguza, ariko Imana ikira kwigisha yuko gusaba ari uguca bugufi, juste ukamenya ibyo udafise. Rero hari amasengesho menshi dushaka ko Imana idukemurira kugira ngo ayo masengesho aze kunyegeza ubwibone bwacu. Imana yamara kubona ko umuzi w'ayo masengesho ari mu bwibone, Imana ikabyica kugira igukiza ubwibone. Hamukamusaba rimwe bakakwishura neza, ikindi gihe waguhaye rifite akagusuzugura, ikindi gihe akagushikana kuri prince reje avuga amajambo ngo uraba nk'ubu ngo nakona koresha amadevoir abana, uraba ngurange ngo ko gouvernement niyo ko babimbariye kare. Iyo ni désordre, y'abakizwa. Ibyo ntabyo dukunda. Akagenda kujyagagura, ugiye kwivurira abagwayi, ugiye kubaha ibitumbura, ugiye kubasengera, ariko kandi c'est le prix. Igomba kukugaragariza yuko vy'ukuri ico kintu gishishikariye ko Imana yakiguhamagariye, kuko ikikwereka ico Imana yaguhamagariye nico ubandanya gukora malgré les difficultés. Washishikara kuja kuraba abagwayi muri ako gasuzuguro, Imana ikakwigisha kwa accepta
gusuzugurwa, kuko nawe yarasuzuguwe, arakengegwa, araganduka gushika mu rupfu, arashika ikuzimu imbere yuko data amushira hejuru. Igihe cose la mort yama iza ikurikirana na gloire, nta gloire ibaho hatabanje kubaho mort. Rero Imana inyica ikoresheje ibyo nshaka, ikabikoresha kunyica kugira ngo umunsi izo glorifika bimpa, hariho n'izindi aspect za karaktere yanje izoba yitwararitse mu gutreta igihe nari nkiri kwiza mu ndiko ndarondera bya bintu. Nico gituma rero Imana nituyirondera kuko ibyo dushaka kwitwishurako, ariko tuyirondera ko ari Imana, kuko naho yo kwirengageza kutwishura muri bijya bintu, ifise ibindi bintu izokemura muri twebwe muri ya presence. Nimba wumva ibyo ndiko ndavuga, udusa ukuboko kwawe hejuru untera intege. Haleluya. Nenda babazega abantu b'Imana. Ahabu yari kariruka nkagiye kujya no kunywa, na Eliya yicaye agasenga, bakamubwira ngo nta kiriko kiraba, akabandanya gusenga. Mwibaza yuko abantu bose bafise urugezo rumwe rwo kumenya Imana? No, kuko uretse ko bose baronse imvura, ariko Eliya hari ikindi kintu kirenze imvura yaronse kumenya Imana, gutahura Imana, kwizera Imana, kubona ubushobozi bw'Imana, ifata izuba ikarihinduramo ikavyara agacu. Ivyo byose yabibonye kuko yashishikaye gupersevera, yashishikaye gusenga no kuyirondera. Iyo ndiko ndayirondera sindonka twa dufaranga gusa nkeneye, ariko inzanira udufaranga, ariko ikanabohora n'ingeso z'umutima wanje, ikanabohora ubuzima bwanje, ikanankuza mu kuyizera, ikanyishura muri bibiri nagiye ndondera kimwe. Nico gituma kimwe ndondera kidakwiye kuba Imana yanje, yo ikwiye kuguma ari Imana yanje, kuko n'igihe kitarishurwa nzoshishikara kugikora. Amen. Amen. Rero ikibazo nshaka kubaza umuntu wese ari hano muri kino gitondo, ni ikihe kintu tukuzi ko wabandanije? Watanguye ukoropa muri eglise kuko wibaza ko kuko giciye bugufi, hama uragira gutyo uraheza university, uraronka akazi ka mbere keza, Imana yagiye gukuza, ishishikara kugukuza, ariko waragaritse gukoropa. Kuki hatariho gushishikara mu buzima bwacu iyo ikintu twatahuye yuko Imana ikidutahuje kandi kari ciza kandi ko dukwiye kugikora? Kuki mu bikorwa by'Imana twamba tubona amasura atandukanye mu maekipe, atari uko abambere bapfuye canke bimutse, ariko ari uko juste badendebukiwe. Wahora ushaka kuba muri korali, wariyandikishije, ama examen yose warayakoze, ariko ntukiriyo, usigaye wicaye mu ntebe, ikanzu zose warazambaye uraheze, amafelicitation yose baragaho yaraheze, uno munsi uricaye. Uyu murongo sishaka kuwusoma, ariko muri Daniel 6:10 havuga ngo igihe Daniel yamenya yuko itegeko ry'umwami ryamaze kwandikwa, agenda mu nzu yiwe, yugurura amadirisha y'icumba ciwe co hejuru, atumbera aharabi Yerusalemu incuro 3, agapfukama, agasenga Imana, agatazira Imana. Igihe Daniel yumva yuko itegeko rimuhitana ryasohotse, ngo yagiye kurondera Imana. Igihe ibibazo bije mu buzima bikadusanga twaramenye Imana, ico dushishikarira gukora ni kurondera Imana. Uyu murongo uvuga ngo Daniel agenda kurondera Imana incuro 3 ku munsi, agasenga. Si ivyo gusa, uyu murongo urangira uvuga ngo nkuko yari asanzwe abikora. Bwira umwicaye uti nkuko yari asanzwe abikora. Daniel si baba Kristo bazanwe imbere n'Imana n'umutwaro baronse, bagaca bacika abantu basenga. Daniel umutwaro wamuteye kongerereza gusenga, ariko nta gishasha cari kije, kuko yari asanzwe afise kurondera Imana mu buzima bwiwe. Rero ico yari asanzwe akora, yari asanzwe agifisemo intahe, yari asanzwe akizimo ibitangaza Imana yakimukoreyemo. Nico gituma igihe umuriro wagwira, nawene yagwijije kugikora, ariko ntiyagitanguye nk'ikintu gishasha, ariko ico yashishikaye nico yari asanzwe yarashishikariye, kandi ico ushishikariye ukigiramo intahe, kandi ico ugiramo intahe urakibandanya, ntacuheba, kuko wakibonyemo Imana. Rero intahe yawe ntizopfa yiyubatse udafise ikintu washishikaye. Nikihe mu Kristo wo muri Life Center uri ngaha watahuye
c'impwemu kiri mu ijambo ry'Imana, ushobora kumbwira ngo maze imyaka 10 mu gakiza, iki kintu narakibandanije sindagihagarika, ndagishishikara kuko nakibonyemo umugisha. Kuko nta muntu mu vy'Imana atahura byose. Hari igihe tugira bike dutahura. Hari uwatanguye gutanga, hari uwatahuye gushingira intahe Kristo, hari uwatahuye kuvuga ubutumwa, hari uwatahuye gukorera abandi, hari uwatanguye gusenga, hari uwatahuye, hari ico watahuye. Hari ico waronsemo guhishurirwa kwinshi na revelation nyinshi ku buryo waragikomereje. Nk'uko abantu bo muri Bibiliya, umbwiye Mose no kubwira ico Mose yabaye, umbwiye Elia no kubwira ingene ya marse histoire ya Bibiliya, umbwiye Dawidi no kubwira ingene ya marse histoire ya Bibiliya. Kuko hariho amatre adidegaja muri aba bantu kujana n'Imana. Nikihe kintu wowe twokumenya ko tukuzi ko wabereyemo perseverant iyi myaka yose utaraheba utaravamo? Nikihe kimwe? Barizo bicaye uti nikihe kimwe? Sivyo? Haleluya. Amina. Amen. Danieli yarashishikaye. Bantu b'Imana, ntuhagarika gusenga kuko Imana itakwishuye, ariko usenga kuko ukeneye kumenyana n'Imana, ukeneye kumenya ubukuru bwayo. Ngo Danieli ngo yashishikaye gusenga no guhimbaza. Ni gute yashobora guhimbaza bagira bamuca umutwe, bagira mute mugogo intambwe? Nuko yarazi yuko ariko arahimbaza ari hejuru y'intambwe, kandi niwe intambwe yo mu muryango wa Yuda. Kandi igihe bamutaha mu mugobo gw'intambwe, ngo ntaco zamuvuze ko zanyoye itabi, zarumiwe, ziraraba iyo nyama, zimaze iminsi zishonje, ariko nizigeze zigiye iyo nyama, kuko nimba muri iyo nyama Danieli zabonye iyindi ntambwe yitwa Yesu Kristo. Nukuvuga ngo yariko ahimbaza Imana kuko azicira ico, kandi amasengesho yiwe yaraproduije resultat. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka ndangirize, apana sindangirize, ndangirize kuri ibi vyimviro bibiri. Ejo bundi nako ndakurikirana amakuru yo muri Corée du Sud. Ni bande bazi ibintu biriko biri pasa muri Corée du Sud na Corée du Nord? Bari ngaha baduza amaboko, abantu basiva actualité, amaboko hejuru, amaboko hejuru. Sivyo, abandi bibera mu ijuru. Rimwe na rimwe iyo ndiko ndaraba ibintu biba mu isi, nukuri biranyigisha ingene Imana ari ikintu gikomeye cyane. Corée du Sud na Corée du Nord ni bihugu biri muri conflit kuva muri 1950 kombi, les années 50. Ni bihugu vyaciwemwe ibice, umunsi vyitandukanya, umwe wese yasigaye aho yarari, hari amafamiye atarasubira guhura kuva iyo myaka yose. Ibyo murabizi. Corée du Nord cacitse igihugu c'igikomuniste, kindi kigacika igihugu kiri controle n'abanyamerika. Byankanuko nka kujya vyahora mu Budagi. Sasa hari intahe nigeze kumva kera tutarashika muri 2000, mu myaka ya 98 97, nigeze kumva témoignage y'umukozi w'Imana Yongico. Yongico ni umuntu muri Corée du Sud afise église nini cyane. À l'époque bavuga ko église yo yarimo abakristo 700 muri église yiyo. N'umuntu yakoreye Imana, kandi umuntu yari afise vraiment église yatahuye cyane ikintu cyo gusenga, n'abantu basenga cyane. Sasa muri iyo myaka 97 muri Corée ama église yaragiye hamwe, akijijwe arasengera reconciliation y'ibihugu byabo. Ico kintu baragisengera cyane kugeza naho muri Corée du Sud ama église yagize stratégie. Baravuga ngo Corée du Nord ni igihugu c'igikomuniste kitakiriye ubutumwa bwiza. Bati rero reka twitegure yuko nitwamara kwireconcilia tuzorungika abamissionnaire muri Corée du Nord. Baca batangura ama église kuja hamwe, bategura abantu nk'ukuntu abandi ko ndabategura kuja kuba abamissionnaire mu kindi gihugu mwese. Bategura ama église yose, bategura abakristo 1,000,000, 1 million, abakristo 1,000,000. Abo bakristo bategura ama technique ya evangelisation. Aba bakristo bategura kuzoja kuvuga ubutumwa bwiza. Aba bakristo bategura yuko umunsi frontiere ya Corée du Nord izokwiyugurura, hakabaho reconciliation. Bazokwataka Corée du Nord,
kandi abo 1 million bazosohoka ubutakigaruka, ntibazotaha. Umunsi wa mbere frontiere nimba bazoza gukora business bazokwinjira mu bambere, n'abakristo bazokwinjira mu bambere baze ku evangeliza Corée du Nord communiste, bayibwira ubutumwa bazana agakiza. 1 million de missionnaires babaye préparé. Iyo ntahe nayumvise muri 97. Iyi ndwi ndiko ndaraba amakuru, maze imisi ndaba amakuru nama ndayaraba du reste, uravyumva, ariko kandi maze imisi ndaba evolution y'ikibazo ca Corée du Sud na Nord. Kim Jong, perezida wa Corée du Nord, aradutse aratanguye kugira, uravyumva, mu misi yahera batora muri Corée du Sud mu perezida, bamutora afise objectif ya réconciliation. Ujya mu perezida twaye Corée du Sud n'umuntu yashaka réconciliation. Ariko igihe hatowe mu perezida ari pour réconciliation cane, agagira kampanye yiwe kuri réconciliation, nico gihe Corée du Nord yaciye isara. Kim Jong arakubita amateste, aheruka kubita amateste nayiwe ya nyuma, agakora amanuzenya amabombe afise capacité yo kugenda agashika nko muri Alaska za Etats-Unis cyangwa agashika ku bihugu byinshi. Ararenforce capacité yiwe, arsenal ntuzenya yiwe, ntuzenya apana atomique ariko nucléaire, ashobora gushika ku bihugu byinshi, gushika no kuri Amerika. Imyaka hatowe umuperezida ashaka réconciliation, niyo myaka umwami wo muri Nord wewe asiziraje mu kuba mubi no mu gucokozanya. Danku uyu mugabo muri Corée du Nord byose asa n'uwugira bihebe. Ejo bundi baravye amakuru, mwarabonye yuko pour la première fois baragwanye kuva mu myaka ya 50 ntibigeze bagira na cessez-le-feu, vyitwa ko bakiri mu ntambara gushika uyu munsi. Ariko raba uyu munsi baratanguye processus yo kwireconcilia. Ngira nabwira ikintu kimwe, iyo umuntu asenga arizera, kandi iyo umuntu asenga aba naifu. Jewe agakuru kose keza mbonye nca nshimira Imana. Biranyorohera kwizera ibintu vyiza kurusha kwemera ibintu bibi. Abandi bavuga ngo reka turabe iyo bija, je mvuga ntidukeneye kuraba iyo bija, aha vyaciyemo, aha vyabaye, aba bantu bagira basubire kunywana. Haleluya. Kuko kuva muri 97 ndazi ko ishengero ryasenze, n'imbere yaho ishengero rya bene data b'abakoreya dusangiye urukoba. Ejo mu Gitaza banyise Mwarabu, abana bahariya bose banyita Mwarabu, mfashe umupira ngo Mwarabu, uravyumva, abo dusangiye urukoba bo muri Corée du Sud nabo muri Corée du Nord. Iyo mbonye ko bagiye kunywana ndavuga nti Imana ishimwe, aha anya harabayeho gukira kw'iki gihugu. Nkaca nibuka abamisiyoneri bateguye kuva muri 1997, uyu munsi haheze 21 biteguriye kwataka, atankuru nziza nimwe babona, atana gacu. Ariko uko umuvyeyi apfatwaye Corée du Nord, umwana akaza ari mesha kurusha dadi. Ariko kandi uko biba bibi, ariko kandi Imana ikabiri kirakora ikintu mu buryo bunyegejwe, ku buryo ndizeye ko igitangaza c'Imana kigiye gukorwa muri bijya bihugu. Rero iyo abantu basenga barashishikara. Ndiko ndimvira aba bakristo biteguye umuriyoni, sinzi ko bateye kuri 2 million, ariko ndiko ndimvira découragement ishobora kuba yari mu mitima yabo iyi myaka yose. Ariko ni murabi Imana iratanguye kwishura. None ga muntu w'Imana nijya ruzoheba nijya rurekura. Vange gato, ejo hari umuntu yaregirarije mariage yiwe ari ngaha, sindamuvuga ntimwamubonye. Narumvise intahe naho ntashoboye kuba muri mariage, ingene yasavye ikigongo umugore wiwe publiquement. Intahe ziragenda frere, sindakuvuga ntugire ikibazo, uravyumva. Asaba umugore wiwe publiquement ngaha, avuga ati mugore wanje naragukubise, nakuzanye ko abandi bagore, ariko uyu munsi imbere y'ishengero ndasavye Imana imbabarire, kandi nawe umbabarire, narakubabaje. Je nagerageje kwimva uyo mugore yarize kangahe, yarondeye Imana kangahe, yihebuye kangahe, ariko raba umuntu agukorera igafe yinyegeje akihana ku mugaragaro kubera mpwemu w'Imana mukozeko. None ni ikihe cyo kubuza kubandanya? Ni kuki tutobandanya mpaka tubonye umwimbo no gutabaga kw'Imana muco twasavye ko Imana ikorera ubuzima bwacu. Yesu ashimwe shengero ry'Imana, Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Ndagomba kugira abantu b'Imana nimuze twige gukora ico Imana yatubwiye gukora. Nimba ari kuvuga ubutumwa ukaja gusenga uti Imana ikirato cameze ko nta nuwumbona,
hewe vuga gihere, vuga gihere, vuga gihere. Niyobewe kukugurira ibirato, n'abadasenga yarabaguriye ibirato, nimba itabiguhaye nuko itashatse kubiguha, ariko igomba kukwigisha kuyikorera wambaye canke uri gusa. Ariko wowe shishikara gukora, kuko umugisha wawe uri mu gushishikarica Imana yagutahuje kandi yaguhishuriye. Umugisha wawe uri muri ico kintu. Ivyamwa biri mu gushishikara, ivyamwa ntibiri mu gutangura no kutarangiza. Ngira mvuge gutya, tuve muri Bibiliya tuze ngaha. Ntimubona nk'uyu Apollinaire yaririmbiye Imana, je namumenye muri 1992. Ndashaka kubona abantu bavutse muri 92, 93, 94, 95 baduza amaboko bari ngaha. Abavutse muri iyo myaka 92, 93, 94, 95, muduza amaboko mwese, muduza amaboko mwese, muduza amaboko. Haleluya, haleluya. Mwe mugihagaze ngenda batera inkuru. Mwebwe Apollinaire aririmba kuva mutaravuka. Nukuvuga ngo mwe mwavutse yaratanguye kuririmba, n'indirimbo ziwe zimwe zaratanguye gusohoka, sivyo? Ntimwicare, uko wico yakoze kiraruta guhagarara iminota 5 gusa. Ndaguhagaritse, hagarara gatoya, sivyo? Ico Imana yamuhamagariye gukora yagikoza. Bamwe muri mwebwe mwavutse indirimbo ziwe zihari, aracaririmba, narabihagarika. None mwibaza ko atangorane yabigizemo? Mwibaza ko vyari vyoroshe? Niwe yaririmbye ngo ntivyari vyoroshe, ariko mwibaza ko ziya ndirimbo zivanye nko ku biti canke wanyoye urumogi hama zikaziza? No, ni indirimbo ziva mu buzima bw'umuntu hama kayizane kagufasha. Murashobora kwicara gatoya. Ariko ndiko ndashaka kubwira ngo uraba toute une génération yaravutse, bamwe mwararongowe n'abandi mwararongoye. Abana banyu baracari ko baramubona ahagaze ngaha, akiri karatamba, akiri kararirimba, sivyo? Ivyo bavyita kuba mu gikorwa cawe ukagiperseveramwo. Arafise icubahiro, arazwi, ni umusitare. Je niyo ngiye ahantu uko hariho abatanzi cabani, jewe ndi pasteur wa Apollinaire. Buno nyene ibe yanje iciguruka, buno nyene. Bavyumva? Nukeneye kumva ivyo nza kwigisha, ariko ako ga presentation ko nyene gatuma ngira gute vugutana panda be. Donc shaka kuvuga ngo gushishikara, ugashishikara, ugakora ikintu gushika naho kimaka ama generation, gushika naho abandi bamwe bavuka abandi bagapfa, ukiri muri ca kintu kuko Imana kigutahuje, ukagikora kuko ari Imana yaguhamagariye. Ama kikaza kikagutunga, kikaguha amahanga, kikaguha kugenda hirya no hino, kikaguha gusonegwa, kikaguha icicaro, kikaguha ijambo mu bantu. Ico Imana yagushizemo n'ico Imana yagutahuje kizogucira inzira, kizokwerekana. Umviriza, Apollinaire yagiye mu Bwongereza n'abarundi bataratangura guhunga muri 94. Yaragiye biharawe kwideklara, amahanga yose arayajamo agataha. Bibaza ko atoshaka kuba muri Canada na wene, uravyumva? Hama agire gute n'ibiki n'ibiki, agire gute. Bibaza ko tubiga ashobora kubikora. Ariko kandi iyo washishikariye kujana n'Imana, ntubugikora ibintu kuko abandi benshi babikora, ariko haragera igihe muhemu yera yemprenye ubuzima bwawe, akakwempacta kugeza naho udakora ikintu kubera abandi bagikora, ariko ugakora ikintu kuko Imana yakikwemereye. Shengero ry'Imana, ndagomba kurangiza, naho ntarangije nzobandanya mvuga ibi bintu. Barundi kazi, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro mu miryango yacu. Ngira mvugisha abarundi ikintu gikomeye Imana yanyigishije ku barundi. Abarundi turi ubwoko bufata ibintu minenegwe. Abarundi, ndi umurundi,
ndiyizi, turiyizi, kandi umuvugishwa akorera mu ihanga ryiwe. Imana yampamagaye mu Burundi. Nabwiye ngo abarundi turi ihanga rya mbere nabonye twama dukora ibintu tukakora inusu. Ntituzi gukora ikintu ngo tugihereze ko tuciye abantu bamenye ngo ujya muntu iki kintu yaracihaye. Twama turi abantu dushobora kuba mu bintu uyu munsi turiyangaje, ejo tukaba twabivuyemo. Nico gituma n'ishengero ry'u Burundi ririmo confusion nyinshi, kuko ririmo abantu bitwa ko ari abakizwa benshi ariko batanahinduka, utanamenya ico bihaye ico arico. Turafise ikintu citwa légèreté, turorosha ibintu, turafina, nta kintu dufata ngo tugihe umutima tuciye. Uravyumva? Twama dufise mu ruhande rumwe ikete ryo gukeza n'iryo gutera ivyatsi. Turi abantu mu mwanya muto dushobora guhinduka tukagirira ibara, uwundi mwanya tukagirira irindi bara. Ico kintu kiratubuza gutera imbere mu buzima bwacu, cane cane no mu bintu vy'impwemu. Kuko ibintu vy'impwemu birimo umugisha igihe tuzi kubishishikarira, tukabikora. Ivy'Imana itubwira turabikora, tukabikora. Muraza abantu ngaha muri mwebwe, sinzi usenga ushatse, usiba ushatse, dufise légèreté, nta commitment, nta cemezo tugira. Ntituzi gufata engagement ngo tuyihe uburemere bwayo. Ibintu byose twumva ko uko dushobora kuvyinjiramo ariko dushobora kubisohokamo. Nta constance. Iri jambo gupersevera, gushishikara, rivuga irindi jambo mu Gifaransa rivuga ténacité. Uravyumva? Rikavuga irindi jambo mu Gifaransa rivuga constance. Igihe dushobora kubona umuntu nka Apollinaire nk'uko ndababwiye akora ikintu, uravyumva, akaguma ari kwa kundi, namubonye atazi kuvuza piano, avuza gitari, akivuza nabi ko yatanguye avuza ingoma, kuba atabizi agashako k'ingoma, avuza gitari, avuza piano, ashaje avuza sax. Ariko kandi n'abakiri bato bari muri korale nta numwe ariko arashaka no gufata saxophone ngo ayige, kuko dufise légèreté. Ntituri abantu bazi gukora ikintu. Je ndiga kuvuza piano, nta mugambi mfise kuba worship leader kuko zoririmba mu ijuru, ntama n'intambo zo mu ijuru, ngaha ndi munyemera. Ariko kandi piano narize kuyivuza, kurese ko niko nayivuza mu mpwemu, urumva ko bitajanye. Ariko kandi sindabona nimureke kunsamaza, reka kunsamaza, nimureke kunsamaza. Sindabona abantu bari paresseux nk'abantu bacu. Turi ubwoko buri paresseux. Turi ubwoko butazi kwitanga mu kintu vya kweri. Twama dufise akantu biciye biza mu banyamuji hoho rica ricika ibara. Umuntu atera imbere aheba ivyo yakora. Uravyumva? Umuntu yaronkeye umugisha mu gukorera Imana ariko yatera imbere gato agashira akaguru bakamuserva. Entre parenthèses ngo yateye imbere. Abantu baraza bakamura ba Apollinaire ngo sasa ngo apotre ngo kingoro naimba, hawuyabishimamisha hawuyakuwa askofi, hawuyakuwa nini. Kuko abantu bibaza yuko iyo umuntu yateye imbere aca hagarika ivyo ahora akora. Kuko twibaza yuko uravyumva hari ibikorwa by'abakengeretse ariko bamaze kuba VIP hari ibintu utagikora. Légèreté. Watanguye ukorera Imana muri simplicity, Imana irayiguhezagiriramwo, ariko ucubona abandi inda zamaze gusundika inyuma batagira ikintu kimwe ca simplicity, bakikujwe n'abagarde dikora ijana muri eglise nk'uko umenga abantu bapfira mu rushengero. Hama nawe Imana iguteje imbere gatoya, nawe utanguye kumanipira protokole yose, urinjira ukamenga n'umukuru w'igihugu yinjiye, ukagenda uherekejwe, ukabona ariko kweri wageze he kugira ngo uvyimbe gutya uborezwe n'iterambere ritoya, kuhereye kupfuye ko n'ingabire yawe ihejeje gupfa. Kuko Imana yakugize umwungera ajyama mu ntama akajyama nkazo. Ntushobora kugirwa n'abagarde dikoro baguproteje abantu witwa umwungere kandi Imana yaguhamagariye kuba mu bantu. Bantu b'Imana, urazi abakobwa ngaha muri eglise bafise abahabara bajyamana n'abagabo b'abandi. Urazi ukuntu bangana. Ndazi ko ntaho basaba ngo muduze amaboko ntayo mwoduze. Ariko genda kubiye ngo uri kurasengera urugo rwawe Imana izoguha.
watanguye ugororotse ariko byarakunaniye gushishikara, ukibaza ngo kubera waje gusenga ngo Mana ngo urantahura uranyumva, ntikumva. Kuko Imana yumva umuntu ashishikara, Imana ihezagira umuntu ashishikara, Imana ihezagira umugisha w'Imana uri mu gushishikara. Watanguye uyumvira, bandanya uyumvira, binakenewe uzopfa uyumvira, itaguhezagiye ninaza kuguhamba nzovuga ngo yapfuye yizera, kandi Imana ntiyamwishuye. Pastor, turakunda ubutumwa bwawe, reka nabwo ndetse nkeneye umuntu akunda ubutumwa bwanje, sinkeneye ayo masifa ntayo nkeneye, shaka ureke no kubukunda kuko ntibukundika cyane. Aho ngenda kubwega muntu w'Imana, reka nakubwira ikintu kimwe, reka kuba umuntu ari leje, reka kuba umuntu afata ibintu minenegwe. Hagararana n'Imana kugeza umunsi nayo izohagararana nawe, bakavuga ngo twataye mu muriro batatu ariko turabona ishusho y'uwa kane mu muriro. Nuko bari bashishikariye kwitega Imana. Abo bagabo wiha nibo bazotera urugo rwawe nigwanabaho, kuko ico biba uracimbura, ico ushishikariye kirakugarukako, ari kuri wowe ari ku bana bawe. Hagurutse mu icanye tugiye gusenga, umubwire uti gushishikara, gushishikara. Musemerere cyane mvuga uti gushishikara. Ico wahagaritse ndakubwiye ngo kibandanye. Ico Imana yagutahuje ko ari ciza kibandanye. Ico watahuye ko gikwiriye kibandanye. Ico muhemu yari yagutahuje kibandanye. Ico cyo cyose wagize gute kibandanye. Bagushigikira, batagushigikira, bagutahura, batagutahura, bakwankuhaja, batakwankuhaja. Ico watanguye gishishikare kugeza kikuvyariye yanyishu canke kumenya Imana. Ngira ndababwire ngo hari amasengesho menshi nasengeye mu buzima bwanje, Imana ntiyayanyishuye. Hari nayo nahevye gusengera, ariko Imana yayanyishuye mu yindi nzira je ntashaka. Ndagize ndabashingira intahe. Umugabo mu misi yaranshingiye intahe minota 2, sindabahamagara gusenga ngaho imbere, murasengera mu ntebe zanyu. Mugabo yaranshinga intahe ngo Pastor, je narasengeye mu buzima bwanje amahera, uko ndazi ko kenshi amasuje ya priere kenshi arakunda kuba ahagaze ku mahera. Ati narasengeye cyane amahera, habwira Imana, Imana mpa amahera abana banje ntibaze bakurire mu bukene nk'ubwo je nakuriyemo. Iwacu ntitwafungura, mpa amahera Mana, mpa amahera Mana. Gaki Imana yampaye amahera, nacangira gahunda nyinshi cyane. Ni bande bazi yuko iyo ufise amahera programme ziba nyinshi, kuko amafaranga ntiyemera kuyicarako. Akubwira iyo uja, akubwira aho uja kugura, akubwira aho uja kwinjira. Bwira umisha uti n'amahera. Amahera uyaronsa arashobora kukuruhisha, ugaca wumva yuko mu bukene bwawe waruruhutse kurusha uyafise, kuko aca guha amakuru se menshi. Sasa uyu mutipe Imana yamusororeka mu duhera dukeya, ubuzima bwe bugahinduka. Nkakubitira Dar es Salaam, nkaja gusongera n'abagenzi banje, hagira gute ngarutse abana basubira kumbona amahera aheze. Muko muranyuma? Ati mu nyuma Imana inkorera igitangaza, inyima amahera. Nkama mfise ubwo bakabana banje bazokura nabi, ntazobaha ico bashaka badafise amahera. Ahubwo Imana buhoro buhoro itangura kunyigisha yuko naho nahamuwe n'ubukene, amahera sica abana banje bakeneye kugira baze babeho neza. Abana banje bakeneye se wabo. Ntangura kwiga gusangira n'abana bike dufise no kubaba hafi no kubakunda. Imyaka yanje yo gukena nabaye go hafi cyane y'abana banje, nkabigisha, nkagira gute tugakundana. Inyuma y'imyaka 25 Imana impa amahera, abana banje bamwe batanguye kurongogwa. Atariko ikintu Imana yankoreye, narayishimiye ko yatevye kumpa amahera, kuko ico namariye abana banje sinari kukibamarira, n'amafaranga ntiyari kubamarira, kuko naronse abana ba mbere beza babaho, bubatse ingo nziza, bazima,
bashingira intahe ko papa yabahaye ibintu byinshi byiza, ariko ngo mpindukiye inyuma ndatahura yuko Imana iza kumuha amafaranga ntibari no kuronka n'umwanya wo kumbona kuko nari kuba ndi muri byinshi cyane. Reka mbwira umuntu ari muri kino kibanza ngo hari ibintu Imana ikwima kuko wowe wibaza ko ari ibyo ukeneye, ariko iyo tuje mu masengesho Imana itwigisha ibindi tutazi ko bikenewe. Imana tuyironderera mu bukene bwacu, nayo ikaturonkera mu bukene bwacu. Yesu ashimwe cyane. Subiramo aka kajambo uti Imana tuyironderera mu bukene bwacu, nayo nikaturonkera mu bukene bwacu. Imana tuyirukira twabuze, nayo nikadufatira muri uko kuyirukira ko twabuze, nayo ikaturonkera muri uko kubura, igacereza inyishu, ikabanza igatreta ibindi wowe utazi ko wari ukeneye. Kabanza navyo nikavyitwararika. Terega mariko wewe nukeneye amafaranga gusa. Erega wowe uraga probleme kigenda gendera ngaha anya. Ahubwo amafaranga no yagwa uca we explose. Ahubwo reka menda ubukene wewe niwo mugisha kuri wewe. Burajya utwonyene. Haha ikagira gute? Ikabanza igatransforma. Hama rero igiceri mu nyuma ikacikire kura buhoro buhoro. Haleluya. Ikabanza igapima, ikabanza ikabona ko wakize neza. Nako gateye ko vima buntu ndayaronse hageze. Haleluya. Nico gituma abantu b'Imana iyo dushishikara kubana n'Imana, Imana ishishikara kutwigisha ibintu byinshi cyane. Ndashimira Imana ivyo itarakwishura, ariko kandi ndaguteye intege, shishikara. Haleluya. Amen. Kuko nimbuka ibibuze yoyo ntuyibuze. Yicakire, yifate, yumeko, yigumeko, yizirikireko, irazi ivyo ukeneye n'imbere y'uko bisaba. Shishikara, shishikara, shishikara. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. 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 Amen.